tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bose rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro Tahura Akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura Kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namuhufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko unteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Narahisemwo ndi umwana ntahisemo ko navutse nije bataho kimbaza uko naramutse nimba utanezo jewe nzi ko ntagututse. Ndi umwana ntahisemo ko navutse nije bataho kimbaza uko naramutse nimba utanezo jewe nzi ko ntagututse, ndazi ko utanezerewe ko nahagurutse. Ubuntu twarazwe n'abasokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose kuko dusangiye ubuntu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya gatatu mu kakaro umwaka w'2023. Ndabaramukije ndabifuriza ikaze muri kiganiro cyacu Tahura Akahise wubake ibirama. Ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, I got you. Mu biganiro biherutse abigisha bacu bagiye bagaruka ku kintu kimwe cyatumye habaho imigwi ibiri mu banyepolitike mu myaka y'1960 turacari muri cakiringo nyene, ico naco akaba ari Casablanca na Morombia. Mbega cyo bari iki, byari bimeze gute? Tukaba tugiye kumva insiguro yabyo, ababyitabiriye n'icyatumye biba intandaro yo gutandukana hagati mu Barundi. Casablanca na Morombia ntibikindaje ishinga, amacakubiri y'intara n'amoko sinkivyishinga, imigambo y'abansumirinda nayisize igihinga, ubu ndota Burundi nzobona ntari gipinga. Itekane ubutungane bya twese nivyo nahisemo. Muri kino kiganiro tukaba twageze kandi amahigwe y'ukukorana na mugenzi wanje akaba ari we Rome Prince. Ndabaramukije kandi ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije namwe Frank, ndaramutsa n'abandi bose bariko barakurikirana kino kiganiro. Tuze kuba hamwe nzi neza yuko abatumirwa bacu barasobanukiwe neza akahise ku Burundi kandi bizotuma igihugu cacu ejo canke ejo kiba igihugu ciza bitewe n'inyigisho baduha. Murakoze. Turi kumwe kandi na Daniel Ngendakumana, kaze muri kino kiganiro. Murakoze Frank. Turabaramukije n'abarundi bose badakurikirana kino kiganiro. Ndaramukije n'abandi turi kumwe muri kino kiganiro. Murakoze kudutumira. Ego turi kumwe n'umwigisha wacu Alphonse Rugambarara. Dr. Ndabaramukije kandi ndabaha ikaze mu kiganiro.
Mwaramutse Frank, urakoze kumakaze muri iki kiganiro dusubira kuyagira abarundi iby'ukuri kuri kahise kacu, akahise keza n'akahise kabi. Noneho iki kibazo kije turiko turibuka intahe y'ukwikukira abadukoreye ubwa mbere kandi bagakora neza bashoboye gushikako. Turizeye rero yuko abaza kutwumviriza baza kushika ku nyota bafise yo kumenya ukuri nyako kuzovamwo ukumvikana kw'abarundi. Murakoze. Ego, reka dutangurane Kiki Daniel. Uno munsi hari ikintu tugenda twumva ngo Casablanca Murumbya ko igihe haba ibibazo muri politike y'u Burundi mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1965 harabayeho gutandukana hagati y'abanyepolitike bapfuye Casablanca na Murumbya. Mbega twokumva mwiki muri ayo majambo abiri? Murakoze. Iki kibazo nticoroshe kuko ni ikibazo cagiye mu vyabaye inkwezi y'amarere mu bibazo Uburundi bwagiye burahura navyo mu myaka ya 60 kuduga. Ico kibazo rero je nagumye nibaza siske mu Burundi hoba hariho imitumba canke quartier zitwa Casablanca canke Murumbya ko twakuze atana umugambi witwa gutyo ubaho ibiti. Je rero natanguye kurondera icambere namenye ko Casablanca ari igisagara kiri mu gihugu ca Maroc. Menya ko Murumbya naco ari igisagara kiri mu gihugu ca Liberia. Urumva ko ivyo bisagara bibiri atane kimwe cegereye canke kiri mu Burundi canke mu karere Burundi butumbereyemo. Hanyuma nagerageje kwibaza impamvu ivyo bintu bikoreshwa canke abanyepolitike bacu byabajemwo. Ndasubira ndarondera impamvu ivyo bisagara bivugwa cyane, nsanga murazi yuko mu myaka za 60 ibihugu vya Afrika byariko birava mu gihe c'ubukoroni. Ibihugu vya mbere byatanguye kuva mu bukoroni harimwo nka Liberia yakivuyemwo mu gihumbi kimwe n'amajana 847. Murumva ko ari kera ahubwo gisa nk'ikitabonye colonisation nk'uko ibyacu twabibonye. Rero mu myaka ya za 51 Libya yari yabonye ubwigenge, 52 za Eritrea, 56 za Sudani, Maroc 56, Tunisia 56, Ghana 57, Guinea 58, Cameroon 60, Togo 60, Senegal 60, za Mali 60, za Madagascar, za Somali na Republique Iharanira Demokarasi ya Congo yitwa Zaire nayo yabonye ubwigenge mu myaka 60. No kuvuga ko kugera mu myaka 61 hari ibihugu bitari bike byamaze kuronka ubwigenge, ariko mu Burundi twari tukiri mu bukoroni. Mu mwaka rero muri iyo myaka ibihugu bimwe bimwe byaciye bija hamwe bitangura kwiyumvira ukuntu vyogira ubumwe bwa Afrika. Muri ubwo buryo bwo kurondera ubumwe bwa Afrika cyo bita les États-Unis d'Afrique, niho aho hitwa Casablanca muri Maroc mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961 mu kwezi kwa mbere, kuva ku magenekerezo ya 3 gushika ku ndwi habaye inama yahuza ibihugu bitari bike vyiga ku kuntu hobaho ubumwe bwa Afrika. Aha rero iyo nama yabereye Casablanca muri Maroc. Hari ibihugu bitari bike vyayitabiriye, ishigikiwe n'umwami wa Maroc, ihagarariwe n'umwami wa Maroc Mohamed wa gatanu. Hariho ibihugu bikomeye nka Maroc, Algeria, Egypt, Ghana, Guinea, Libya, Mali. Hakaba rero
n'abatumiwe amadelegasiyo yaserukiye ibihugu bimwe bimwe harimwo na Rwanda Urundi. Ni ukuvuga ko dushobora kuba twaraserukiwe n'abantu barungitswe n'intwaro ya gikoroni cyangwa umwami, kuko ntaho ndabona ngo menye neza amazina y'abantu bitavye muri iyo nama. Iyo conference yabereye Casablanca mu 1961. Aha rero abantu bari muri iyo nama barafise ingingo zishika 10 bashitseko batanze mu itangazo. Bo bagaragaza cyane cyane ko badashigikiye intwaro ya imperialisme y'ibihugu byariko birakoloniza Afrika nk'ibihugu byo muri vy'Iburaya na Amerika. Bari badashigikiye na gato ico ciyumviro. Bari bumva ko dukwiye ko twikura ko ubukoloni bwose, hanyuma ibihugu vya Afrika byose bigaca bikorera hamwe, bikagira Afrika yunze ubumwe mu mpande zose, haba muri politike, haba mu butunzi, haba n'igisirikare, bakagira kimwe kugira ngo bashobore kwikura neza ivyo by'ubukoloni. Inyuma yaho mu kwezi kwa gatanu mu gihugu ca Liberia mu gisagara ca Monrovia naho hakoranye indi nama kuva ku itariki 8 gushika kuri 12 z'ukwezi kwa gatanu mu 1961. Abo rero nabo nyene barize ikibazo gisa nk'ico, harimwo ibihugu nka za Cote d'Ivoire, za Cameroon, Nigeria, Togo n'ibindi. Nabo bize ikibazo gisa nk'ic'abambere bize, mugabo bakavuga bati ntitwankane cyane n'ibihugu bikoresha imperialisme byaje kudukoloniza ibihugu byo mu bwa Buraya na Amerika bicuditse. Bo bavuga ati twebwe tugire position zirimwe radicale, ntitwiteranye ko cyane nabo. Baca bongera bagashimika bavuga bati ego ubumwe bwa Afrika, ibihugu vyoja hamwe, ariko buri gihugu cyose kikagumana ubwigenge bwaco, haba igisirikare cy'igihugu kimwe n'ibindi, n'ubutunzi kwa bw'igihugu kimwe kwaco, ariko kikagumana ubwigenge bwaco, ariko ibihugu bikaja hamwe bikagira basaba icitwa federation politique hamwe na integration forte, ibihugu byose byinjiremo muri uwo mugambi ubumwe bwa Afrika. Ni ukuvuga rero ni ivyumviro bibiri bisa bidatandukanye cyane, kimwe nuko kiza kibifata ibisanzwe, ikindi kikaza gishiramo ingufu nyinshi. Hariko ivyo vyumviro ko ari bibiri byabandanye biganirwa ko mu myaka za 1962 kugeza aho mu mwaka w'1963 bagera igihe bakumvikana bagahuriza ku gihugu cyose kigumana imbibe zaco, ariko bikagira ubumwe, bica bishinga Organisation de l'Unité Africaine OIWA, niyo yashinzwe mu 1963. Niyo yabayeho. Aho no kuvuga ko baba abari muri ya conference y'i Casablanca, baba bari muri ya conference yabereye Monrovia muri Liberia, bose baraje barahuje, ibihugu byinshi birinjira muri uwo mugambi wa leta z'ubumwe za Afrika. Ntiwabaye kiba, ariko ubumwe bwa Afrika burabaho. Cyacimviro cyari cyatanzwe na Monrovia, ya conference yabereye Monrovia. No kuvuga rero ko ico gihugu, ubwo bumwe bwa Afrika, iyo federation, iyo Organisation de l'Unité Africaine niyo yagiye ikura kugeza aho mu minsi iheze ihinduka ikaba Union Africaine nkuko tuyizi muri kino gihe. Nibyo ivyumviro nyamukuru byavuyemwo Casablanca, Monrovia, kubera ko ari ibisagara byabereyemo inama za mbere ziga kubijanye n'ikigiye kuzoba leta z'ubumwe za Afrika n'ukuntu bwo kwitwara imbere ya politiki y'igikoloni y'ibihugu byo muri Occident na leta z'ubumwe za Amerika.
ego urakoze cyane kiki kuduha neza umuco w'ukuntu Casablanca eka na Molombia byashitse mu Barundi. Icyo nashaka kubaza Dr mbega Uburundi bwari bufise yihe ntumbero muri izo nama zibiri, hitabiriye bande? Haba mu nama ya mbere twumvise ko bwari burimwo no mu nama ya kabiri bwari burimwo, bwafashe intumbero iyahe? Urakoze kuri icyo kibazo. nagira nunganire Daniel ibyahejeje gushikiriza. Ibyo vya Casablanca Molombia yabivuze neza aho byavuye cyane cyane mu kibazo cyari kihari hagati y'abanyafrika bariko bararondera ukwikukira. Bamwe bari bamaze kuronka ukwikukira, bashaka yuko abantu baja hamwe, Afrika yogira intumbero imwe. Rero izo ngorane zarahabaye, Abarundi baragiye muri izo nama. Dusomye tugize ubushakashatsi mu byabaye, turabona yuko mu nama ya mbere yabaye Uburundi butarikukira, ari muri 61. Aho muri 61 Abarundi bariko baritegura kwikukira, bamwe bagwanya kwikukira, abandi bashaka kwikukira nyene. Aho muri 61 novuga ko mu Burundi hari ico bita gouvernement d'autonomie yatwagwa na Premier Ministre Chimaye, kandi umubirigi Jean Paul Harwa niwe yatwara Rwanda Urundi muri ico gihe. Mu nama ya mbere rero ntitwashoboye kumenya uwagiye aserukira iyo Rwanda Urundi, ariko baratubwira yuko hariho uwagiye guserukira Rwanda Urundi. Ntituzi rero yuko yari umunyarwanda cyangwa umurundi cyangwa bagiye ari umurundi n'umunyarwanda. Nibyo ntitwashoboye kubitora neza mu nyandiko zahabaye. Inama zikurikira nazo zarabaye Burundi bumaze kwikukira mu hagati ya 62 na 63, aho bashinga Organisation de l'Unité Africaine ya Addis Abeba. Muri izo nama rero Uburundi bwari bumaze kuronka inama nshinga amateka. Mu bushakashatsi nakoze batubwira yuko abagiye guserukira Uburundi bavuye muri Assemblée Nationale bari bamaze gutangura kwigaburamwo ibyo bice bibiri bya Casablanca Molombia, mugabo itarafata intumbero y'amacakubiri ahagaze ku moko. Byari bikiri mu ntumbero ya politike yerekana ingene Abarundi na Afrika nyene bogira imigenderanire n'abahora bari abakoroni. Amatwa dusumira rero muri novuga nti inama yabereye Casablanca yoba yagiyemwo umushinga amateka Ndenzako Michel n'uwundi mushinga amateka Ntamagara Augustin. Sinashoboye kumenya abandi babiri bagiye aho i Molombia amazina yabo. Mugabe icyakurikiye nuko aho bagarukiye bava mu manama, umwe wese yaje avugira aho yagiriye mu nama n'intumbero zavuyemo. Niho rero batanguye guharira mu nama nshinga amateka. Bamwe barashigikira ibya Casablanca, abandi barashigikira ibya Molombia. Aho vyari bikiri ku vya politike. Aho hatanguye kuboneka ingorane ziri hagati y'inama nshinga amateka yari irongowe na Tadesse Guillaume Munsi
vice president akaba Mirerekano na leta yari ihari muri ico gihe ya mbere yo kwikukira yari irongowe na Muhigwa André na ministre de l'intérieur ariwe Jean Tiruhwama. Harabaye ingorane rero hagati ya leta n'inama nshingamateka, uko murazi ikibazo c'amategeko baravuga ko cama kiva muri leta kikaza mu nama nshingamateka, inama nshingamateka iyemeje iryo tegeko rikashobora gusinywa n'umwami muri ico gihe, kuko twari turi mu byo bita monarchie constitutionnelle. Rero haduka rero ingorane kuko hariho bimwe vyava muri leta mu nama nshingamateka ntibavyemere, abo mu nama muri leta bagashavura ati ntimushobora guhagarika ibya leta n'ibindi, havamwo gufunga Mirerekano yafungujwe na Tadesiri uwo munsi. Rero ya migwi ibiri ikira iravyuka, Moronvia, Casablanca. Tuvuye ko muri iyo nama Muhirwa yafashijwe na groupe Casablanca. Tadesiri uwo munsi na Mirerekano bashigikirwa na groupe Moronvia. Kandi aho hose dufashe kuri bimwe abarundi bagikunda kuvuga amamuko yaba naba by'ubuhutu n'ubututsi, muri Casablanca Moronvia no muri Casablanca no muri Moronvia abo bose bariyo mu ntango. Novuga inkuru y'umwana isubira inyuma, dutangure tuvuge dusubire kuvuga ivyatumye abarundi bo muri ico gihe bagiranira ingorane. Ingorane ya mbere yabaye hagati y'umugambwe Iprona n'imigambwe abazungu bashize hamwe bayishira muco bita Front Commun. Uko abarundi bayibonye muri izo ngwano, babonye yuko ahanini ari ingwano hagati y'abezi n'abatare. Kubera iki? Uko Iprona yari rongowe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore, bamushira mu mugwi w'abezi, naho wenyene yavuga ati je ndi mu mugwi w'abakunda igihugu, nawe bamwise umunationaliste yakunda igihugu. Niko twabibonye. Ahani naho ijya Front Commun bayishira ku batare, kuko umugambwe PDC niwo waje imbere, umugambwe wa kabiri wari Pepe, nayo Pepe yari ishigikiwe na Albert Moss, yari afise intumbero yo gukora nko mu Rwanda, u Rwanda rwa Parimehutu. Iyo niyo ntambamyi ya mbere muri politike. Iyo ntambamyi ya mbere yo muri politike yazanye yuko Front Commun itsindwa, aba PDC baragira amakosa bica Rwagasore, baca barengera ko rero abari muri PDC cyane cyane abatare barabomora, abandi barabica. Novuga nti impunzi za mbere mu Burundi zavuye kuri politike nabo bari muri PDC. Abenshi bari abatare, harabahungiye mu bihugu duhana imbibe nko muri Tanzania cyane cyane, abandi bahungira i Buraya. Ipolitike rero ikirakomeza muri 61. Imigambwe yari mu nama nshingamateka yari Iprona na Pepe. Murumva ko muri ivyo vya Casablanca Moronvia, ahanini Pepe, abari muri Pepe barafashije abari muri Casablanca muri Moronvia mu bijanye n'amatora, mu bijanye n'ibindi byose byabera mu nama nshingamateka. Buhoro buhoro rero iyo ngorane yari muri politike ikitumbera intumbero y'amoko, babonyene barongora iyo mirwi bashize imbere. Haca haza rero ikindi kibazo
tuvuye mu kibazo c'inama nshingamateka na leta byatumye aho mu nama nshingamateka bigaburamwo kubiri bica birengera n'abandi banyepolitike batari mu nama nshingamateka. Haza rero ikibazo co mu mugambwe iprona. Umugambwe iprona bategerezwa guhindura muri 1965 guhindura umukuru w'umugambwe. Mu ntango aho novuga nti perezida wa mbere w'umugambwe yitwa Nugu Andre. Nugu Andre hari hageze yuko reka abandi bakitoza. Aho rero mu kwitoza baragize ingwano cyane kubera ivyari mu nama nshingamateka babona bati uwo wa Moronvia abo wari wigize mukuru wa Moronvia muri ico gihe yari Mirerekano ati ntashobore gutwara muri iprona ntabe perezida wa iprona bati kuko tubona yuko ivyiyumviro vyiwe vyo hava bigirira nabi igihugu vyo hava bigirira nabi umugambwe iprona ukazokurikira ibyabaye mu Rwanda. Aho rero baragize ibyo bashoboye byose kugira ngo Mirerekano ntabe umukuru w'igihugu wa iprona. Uwo batoye muri ico gihe yari witwa Bamina Joseph. Ariko ntibyanezereje abo muri Moronvia kuko uyo Bamina Joseph yari mu mugwi wa Casablanca. Urumva ko izo ngwano zose ziriko ziraza zifashe intumbero biracari mu ntumbero ya politike ntibiraseruka rwose ngo bibe ivyo by'ubuhutu n'ubututsi. Bigiye guseruka rwose bikiyadukiza aho Ngendandumwe agandaguriwe muri 1965. Aho rero niho n'abari muri abo bita abahutu bari muri Moronvia muri Casablanca baciye bavayo kuko bacinze urutoke ku bantu muri Casablanca ngo nibo bishe Ngendandumwe. Inkuru y'umwana isubira inyuma turavye muri iyo migwi naho tubona ko bamwe babashize muri Casablanca na Moronvia. Novuga ko koko hari abashoboye kwerekana yuko ari intwari bagumije intumbero ya Rwagasore, bashatse ko abarundi basubiza hamwe. Abambere noshira imbere n'abantu babiri Bamina na Ngendandumwe Pierre. Bamina muri 1963 no 1965 yari umukuru w'umugambwe. Ngendandumwe nawe yari premier ministre. Barumvikanye naho batabashize mu migwi imwe, barumvikanye yuko bagirisha inama Igitega bise colloque de Gitega kuri ico kibazo gitanguye kuvuka camoko. Baragishize imbere baragira ama resolution mugabo vyabaye imfagusa kuko vyaruhiye muri 1965 yuko Ngendandumwe agandagurwa. Twaravuze ibyatumye agandagurwa mu biganiro biheruka nitwobigarukako. Aho rero murumva yuko hariho intwari koko zashatse yuko abantu basubiza hamwe. Izo za colloque de Gitega nozigereranya n'ivyabaye aho bagira charte de l'unité hanyuma bikaruhira yuko amatora yabaye muri 1993 yazanye ubwicanyi bubi cyane. Ni nk'amatora yo muri 1965 yazanye nayo nyene coup d'etat n'ubwicanyi butanguye bufashe intumbero y'ubwoko. Abandi noshira imbere batagiye muri ibyasambuye ubwa mbere iprona busambura n'amareta ni wari umukuru w'inama nshingamateka Tadesidi uyu munsi
n'abandi badepite batari bake norinda kudondora ngaha bafashije Tadesi ry'umunsi na Ngendandumwe na Bamina kugira abarundi bagume ku ntumbero ya Rwagasore ariko koko baraneshejwe intumbero zo kugabura iba riyo itsinda aho muri 65 nogira mvuge cyane nshira imbere koko gushimira kubanza gushimira abitanze kugira ngo turonke intahe yo kwikukira akenshi koko ntibabagaruka ko ntibavuga amazina novuga nti niba hari intwari twotegerezwa kuguma twibuka nabo koko bashize imbere umwumvikano mu Barundi bararwana kugira ngo Uburundi nk'uko Rwagasore yabivuga ntibugwe mu isanganya nk'uko Kongo n'u Rwanda byaguye mu isanganya muri icyo gihe abo bantu ndabavuge kuko ni gake tubibuka mvuga cyane cyane abambere 15 bafashije koko bashinze umugambwe Iprona watsinze amatora muri 61 abazi imbere ni Rudoviko Rwagasore ni Tadesi ry'umunsi ni Paul Mirerekano Pierre Ngendandumwe André Nugu Gaspard Nkeshimana Valentin Bankumuhari Joseph Bamina André Muhirwa Félix Katikati Jean Simbavimbere Ildefonse Ntami Kevyo ubu niwe yari sebukwe wa Rudoviko Rwagasore Mathieu Muhakwanke Bernard Nirikana Jean Baptiste Kayabo abo bantu 15 nibo novuga bari bakomeye mu mugambo w'Iprona barongoye Iprona gushika ku nsinzi nukuri twokwama tubibuka ku butwari bwabo kuko babandanije intumbero y'intwari zari nyuma ya Mwezi Gisabo yo kugwana kugira ngo Uburundi ntibube mu bukoroni aba rero baradufashije batwibutsa ukwitanga kwa Mwezi Gisabo na Bihome bagwanije cyane cyane abadagi baje bazi yuko baca bifatira igihugu rero twame tubibuka ariko tumenye yuko aba 15 nyene bafashijwe n'abandi nabo bandi 70 nibo basubiye kwigabura aho Rudoviko Rwagasore na Petero Ngendandumwe bagandaguriwe nibo basubiye rero kwigabura mu vyo Rwagasore yari yaragwanije akavuga ati sinzotuma abo mu mugambwe wanje gutorwa kuko bitwa abahutu canke gutorwa kuko bitwa abatutsi dukeneye abarundi b'umutima bakunda igihugu abarundi rero barabatoye babashinga ko bobashira mu ntumbero yo gukorera Uburundi ariko barabuhemukiye ivyo nivyo nashaka kongera ko kugira koko tumenye ibyabaye muri ico gihe kandi byo tugirira akamaro ari byo vy'ukuri mu byakurikiye turabona yuko iki kibazo c'abahutu n'abatutsi camaze iyo myaka yose kuva muri 61 Rwagasore yagandaguwe gushika muri 65 niho caserutse kiragaragara mu banyepolitike cyane cyane murakoze muriko murakurikirana Remesha Magazine Casablanca na Muronvya ntibikindaje ishinga amacakubiri y'intara n'amoko sinkivyishinga imigambo y'abansuminda na isize igihinga ubu ndoto Burundi nzobona ntari gipinga iteka itekane ubutungane bya twese nivyo nahisemo Ego nashaka kubaza Daniel nashaka kumubaza none ibi bya Casablanca Muronvya ndumva ko nta kibazo byari biteye
ariko iwacu ho byazanye ikibazo gikomeye. None uravye nkawe nk'umuanaliste ubona ingaruka ibi bintu byazanye mu Burundi ari iyihe? Murakoze kuri ico kibazo. Ibi bya Casablanca Monrovia murumva ko mu ntango byari ibyo ku rwego rwa Afurika, kugira ngo tugire abarundi baza kuvyitirira canke babifatamwo intumbero yo gucanamwo, nuko ubundi ikibazo musanze abantu baba bagisanganywe bivanye n'ama-ideology canke intumbero n'ivyo bipfuza kuronka. Mu Burundi twari dusanganye ikibazo c'abaharanira ikibanza, yatowe ariko nubwo yatowe arakeneye n'ikindi kibanza cisununeye gusumbaho, na cane cane ikibanza c'umukuru wa leta, umushikirangoma wa mbere, nico kenshi bakunda gupfa. Abarundi rero mu bari batowe, mu bari bashize imbere, murumva ko hariho abantu bagisanganywe agatimatare, bagisanzwe muri bo bipfuza ko iryabo ari ryo rije imbere gusumba abandi. Mu nyinyurana ryabo bumva ko babihaye inzira zitandukanye, barabicishe mu by'amoko, babicisha muri ibi bya Casablanca Monrovia, babicisha no mu bintu bitandukanye, kuko haba mu manyurana mu mugambwe w'iprona hagati yabo, haba mu manyurana mu nama nshingamateka na leta guverinoma, bama babikoresha. Ingaruka rero byaje kuzana nuko icipfuzo cyari imbere c'u Burundi cyo kwikukira, cyo guteza imbere, cyo kugira ubumwe, gushira hamwe ibikorwa no gushikana igihugu ku majambere, ntibashoboye kubishikako. Ivyo nivyo tubona kuko twakuriye mu Burundi buri minjyane, twakuriye mu Burundi buri amacakubiri, twakuriye mu Burundi abantu bakebana. Murazi bamwe izi generation zacu twe twanakuriye no mu ngwano, abo tungana bamwe bari mu ishamba, abandi bari mu makambi y'impunzi haba mu gihugu canke hanze, abandi ntibashobora kuronka ivyo bategeza kuronka nk'abanyagihugu. Iyo ni ingaruka ikomeye ku gihugu yabaye, ariko tunagarutse na hagati yabo nta mahoro byabahaye, kuko benshi nta numwe akihari. Hanze ubunye nibaza ko nko mu bantu bari batanguje iprona, nta muntu numva bavuga ngo aracyahari, kiretse nka Manirakiza Mariko na Nicaye Nzizeno, mu bantu ba mbere babaye mu ishingwa rya iprona, hamwe n'uwitwa Remy Nsengiyumva, nibo bantu bavuga ko baba bakiri bazima. Abasigaye bose barapfuye, benshi bapfuye no mu buryo budasobanutse. N'abantu bake boba barapfuye, bimwe bavuga ngo bishwe n'urw'akarago, kiretse nko muri 15 muganga yaraje kudondagura umuntu umwe avugwa ko yishwe n'urw'akarago, n'uwitwa Ildefonse Ntamikevyo, yari sebuka wa Rwagasore. Abandi inyuma y'umugana wa Adolphe Rwagasore yapfuye agandaguwe Gashinyaguro na Petero Ngendandumwe, nawe nyene yishwe Gashinyaguro, kandi yari afise uburyo, hari kuboneka uburyo bwo gukingirwa yaba abarundi twashize imbere bari bagifise ubumwe, bagifise umwumvikano. Abandi inyuma yaho, kuko intwaro yaciye byavuye bihinduka, kuva hatanguye kuza n'ibyifuzo by'amakudeta, harageze igihe batangura no intwaro ikwica abantu. Harabashika nka 5 muri abo ba mbere 15 yavuze, benshi bishwe barashwe bamanitswe, bimwe by'imanza zidasobanutse zo kuntwara imicombero mu 1966. Muri ico gihe nyene benshi baraciwe imanza, baricwa, baciwe imanza zo gupfa. Ahonye haravugwa amazina atari make, nka Paul Mirerekano yaraciriwe urubanza rwo gupfa aricwa. Joseph Bamina nawe nyene yishwe nabi. Hari Mathias Muhakwanke, Bernard Nirikana na Jean Baptiste Kayabo n'abandi. Abo zabaye inkurikizi zizo mvururu zivuye mu bijanye n'amoko bagiye guhomeka muri Casablanca Monrovia, ataho byari bihuriye. Nibaza ko nta hantu na hamwe turumva ko hari abahutu bagiye kuvuga ikibazo c'abahutu ngo bakivugire
Monrovia mu gihugu ca Liberia canke ko hari abatutsi bagiye kuvuga ikibazo c'abatutsi i Casablanca muri Maroc. Urumva ko byari ibibazo byo wa Afrika mugabo kuza ngo babifatanye babishiremo ibyibazo basanganye muri bo byagiye kubakwegera akarambaraye. Aho rero tuvuze muri bake kuko mu bantu barenga 80 bari bagize umugambi w'iprona ba mbere bashigwa imbere amazina yagiye aravugwa mu bibanza byose bagiye baricaramo nta numwe akiri muzima nta numwe gihari. Ngo inkurikizi y'intwaro nziza yari yipfuzwa ikaza gutobwa no kwicwa n'intwaro igendeye ku vyifuzo no ku marangamutima yabo yo kwankana yo gukumirana yo gukuranamwo niyo yagiye guhitana abatari bake kuko babarundi bakunavuga ngo gatugatekeye amahwa karimena. Natwe rero twagiye kurwa mu nkorero yavyo kuko abenshi bavuka ku mfuvyi, abandi bavuka kubiswa abamenja, abandi bakomoka kubagandaguye abandi barundi. Ivyo byose tukaza mu kivunga tuvyitirirwa. Ni kuvuga rero ko ibyo byose ari inkurikizi yabyo. Murabona ko n'ubu mu ntwaro na kino gihe nk'umuntu nk'umugwi bita wo kunywani gutoza ukuri no kunywanisha abarundi nico kibazo uriko uraremerwa n'iki kibazo kuko kirakomeye. Bakijanyemo n'amarangamutima gice kibananira gutorera umuti. Bisigura yuko n'urundi rungano ruzovuka inyuma yacu ruzohava rusanga ikibazo k'igihari mu gihe kitoronka intwari, kitoronka abantu b'injyamunyu bawushitse bashobora kugikemura mu nzira amasezerano yarusha yagenye no mu buryo abandi barundi muri rusange bipfuza. Rero ni gihe iyindi nkurikize nuko bunye imigambi yose yagiye iravuka nyinshi yavutse igendera muri uwo murongo waciwe w'ubwoko wa Casablanca Monrovia wo gukumirana niki nizo ideology z'abadisirikira. Ariko wumva intandaro ya byose yari guhahamira ubutegetsi cyane no gushaka ibibanza by'iteka imbere y'abandi. Icyo wiyumvira ko nico sico icyo turi cyo twese turabarundi. Ego Dr. hari umuntu kare twavuganye sinzi ngene yashizemo akantu k'ubuhutu bututsi ndamubwira ayo majambo ko kurayavuga acambwira ati ngo rega Frank ngo amajambo ukwayo nta kabi yarafise kuko yarabayeho n'imbere mu Burundi yaravugwa. Akabi nitwe bw'abarundi turi babi twabihaye agaciro. Muri iki kiganiro turimo naho urumva yuko abarundi bahaye agaciro iyo Casablanca niyo Monrovia. Mbega oyuwa yaragarutse yaragarutse nimba ayo materme yarasubiwemwo. Mbega oyuwa yoyo yaragarutse mu Burundi kugira ivuga ati reka turamwene dutsukamwe mabisi kuri ibi ko byatewe niyo nayo manama yariko arondera gushiraho nani oyuwa. Icyo mutahura nuko hiyo Casablanca Monrovia aheze i Burundi nta sano yasubiye kugira n'ibyari kubiraba muri oyuwa kuko muri 63 icyo kibazo cha Casablanca Monrovia cyaratorewe inyishu muri oyuwa barashinga Organisation de l'Unité Africaine mu kwezi kwa 5 63. Ni kuvuga ko ku ruhande rwa Afrika Casablanca Monrovia byaraheze nta byasubiye kuvugwa. Haciye hafatwa iyo ntumbero nyene yo gushinga amabwirizwa amategeko agenga Organisation de l'Unité Africaine ishira hamwe y'ubumwe bwa Afrika. Ariko i Burundi yayo mazina nyene yagumije akura mu ntumbero gushika muri 65 intumbero yafashe inzira y'ubuhutu n'ubututsi. Murumva yuko haba abo bo hambere haba nabubu nibaza ko turi ibijuju koko kuko tutazi namba ibyatumye turyana kandi tubibona ayo mazina ntacyo yarakivuze muri Organisation de l'Unité Africaine.
ibyabaye uko Organisation de l'Unité Africaine yaje kuza irafasha, novuga ko muri iyo myaka gushika muri 1966 itari bwashingiye imizi, ntiyafashije cyane. Uko nibuka umengo harigeze mu Burundi kuhatemberera abo muri Organisation de l'Unité Africaine, niho tukiri bato twumva witwa Dialoteri yatembereye ibihugu byose, niwe yari secrétaire général wa OUA wa mbere. Iyo Dialoteri yari umugineya, yaratembereye ibihugu bitari bike, ni Burundi yarahaciye. Ariko ivyo vya Casablanca mu Burundi vy'abarundi nivyarenga imbibe z'u Burundi namba. Kiretse aho haba nyene ya coup d'etat yo muri 1965 hakaba ubwicanyi, abantu barabajije, abo mu mahanga barabajije, ntivyarenze ngaho kuko. Rero kuri ico kibazo cawe nuvuga nti Organisation de l'Unité Africaine gushikaho ntaco yafashije kinini mu byabaye mu Burundi muri iyo myaka. N'igandagurwa rya Ngendandumwe muri 1965 ahanini na delegation yoba yaraje aho mu Burundi kugira ngo bikurikirane. Igandagurwa rya Rwagasore bararungitse delegation na Nations Unies, Nations Unies yararungitse delegation, mugabo kuri Ngendandumwe naho uyu yari imaze gushingwa nta byakurikiye kuko leta zari zihari, abantu bari bakiri mu ngwano zabo, nta numwe yumviriye guhamagara abo hanze ngo baze kuzimya umuriro. Umuriro warabandanije, abantu barapfa. Novuga ko ijambo responsabilité ku vyabaye i Burundi twobishyira kuri abo banyepolitike nyene batakurikije, ngume ndabisubira, batakurikije intumbero ya Rwagasore na Ngendandumwe. Ikindi novuga ngaho nuko ibyafashije mu ntumbero y'umugambo wa Iprona bigaca bija mu ntumbero ya leta muri ico gihe, harabaye muri OUA ibihari guharira ku bijanye n'ingene abanyafrika bo kwifata hagati n'ibihangange biri mu migwi ibiri. Abazungu bari muri Occident, ibyo bavuga ati nabo muri si mu buserukirazuba, ni mu burengerazuba. Abandi bakaba mu buserukirazuba aribo Chine n'Uburusiya. Barumvikana rero muri Organisation de l'Unité Africaine yuko batazoja muri iyo migwi, bazoba ico bise non aligné. Ni naco gituma mu Burundi kubera iyo non alignement Ngendandumwe muri 1963 mu mpera za 1963 yashoboye kugurura ambasade y'Abashinwa mu Burundi. Naho rero harabaye intambamyi kandi n'ingaruka mbi kuri politike y'u Burundi, kuko abazungu baciye babona bati bagiye mu ruhande y'imigwi yabo mu buserukirazuba, ariko bobo bavuga ati bose turashobora kubakira, abashoboye kudufasha ngo tugire iterambere tuzobakira. Urumva rero yuko n'ivyo rero vyagize intambamyi muri politike yo hagati mu gihugu. Ariko abari barongoye Iprona muri ico gihe, abari barongoye leta, bari bashatse gufata iyo ligne ya non alignement, kandi ariyo yari igezweho mu bihugu vya Afrika no mu bihugu vya Aziya. Dufatiye ku byabaye nk'ingwano yari kiraba muri Vietnam, abari imbere cyane muri iyo ligne ya non alignement yari uwatwara Ubuhindi yitwa Nehru, yari witwa Zhou Enlai na Mao Tse-tung muri Chine, yari witwa Tito muri Yugoslavie. Abo nibo bari imbere mu ntumbero
yo kuvuga ati ntidufate uruhande n'uru mu bihanga ng'ibiki biriko biragwanira hejuru. Murakoze. Ego ndabona turiko turegereza ku musozo w'ikiganiro Kiki Daniel Ngendakumana. Ego turavye ivyo tuvuze byose haba ivyo muri Casablanca, Morombia, turumva yuko ahanini nta sano byari bifise ku bibazo by'Uburundi c'Uburundi ivyari bihanze Uburundi, ariko mu nyuma abanyepolitike baravyitwaza kugira bagume ku butegetsi cyangwa bagwanire ibibanza. Uno munsi ugwaruka natwe turiko turakura, turiko tugwanira kazoza keza ku Burundi. Mbega ugendeye ku byo twavuze byose, ku byo twarabiye hamwe byose, ni giki umujene canke umurundi uno munsi yoha agaciro? Murakoze. Mu biganiro byose twagiye turashikiriza twaravuze kuva Uburundi buriko burava mu nzira y'abakoroni bushaka kwikukira ngo bwitunganirize ivyabwo, haravutse ideologi zibiri. Haravutse ideologi isubiza hamwe abarundi yari ihagarariwe n'umugambi w'Iprona uhagarariwe n'umugani atari umugani Rudoviko Rwagasore. Harabaye na ideologi yo gukumirana ariyo iganisha no mu nzira z'ihonyabwoko yari ihagarariwe n'umuntu yitwa Albert Mosi n'imigambwe bafashanije gukwirakwiza ico ciyumviro. Barabikoreye ko mu 61 iciyumviro ciza kiratsinda amatora, iciyumviro kibi kiratsinda. Barabibandanije kuko ntibicaye PDC umaze gutsinduka avamwo hasigaye umugambwe PP, ca ciyumviro carakuze kandi kiri mu cyano umugambwe y'Iprona kiratwara migice c'abantu. No kuvuga ko iciyumviro kivangura cagumye kiduga gica mu nzira zitandukanye. Ni ya politike y'abakoroni imwe bita dividend impera, kuvangura abantu kugira ngo gucamo imigwi abantu kugira ngo ubaganze. Iyo politike yarakuze irabandanya, nibaza ko n'ubu tuyibona. Ugwaruka rero rwa kino gihe ikintu no babwira nuko politiki ivangura, politiki gaburamwe abantu imice nta hantu yadushikanye. Iyo niyo kwamirira kure. Harakenewe politiki canke ivyumviro binywanisha bishira hamwe abarundi ubwabo kugira ngo abarundi bo ubwabo bashobore kuyubakira Uburundi bipfuza n'abujane niyo bipfuza. Nibaza ko umunyamahanga iyo umuhaye umwanya ntashobora kubura ahaca kugira ngo aguteshe umurongo. Bavuga mu Kirundi niyo baciye umugani ngo ubushaka kukurya ntaburi imboga gukoza. Iyo rero wana abanyepolitike bacu bagomba bumva ko bagiye kuganza, bagiye kugira ivyo baronka, bakazana extremisme iteye ubwoba, aho hantu nibaza ko ukuboko k'umukoroni kutigera kubura guca gucamwo hahandi nyene kugira ngo akajagari kame gahari buri gihe. Ariko nta na kimwe vyigera bidufasha atari uko biza kudusubiza inyuma n'ubuzima bwacu cyangwa ubuzima bw'abacu bukahaherera bukahasigara. Ubu rero ikinjana tugezemo nibaza ko ataco tutabonye kugira ngo tube twofata inzira nziza, inzira nyayo nkuko Rwagasore yaduciriye n'abandi batari bake bagiye baraca mu makanda yiwe. Natwe n'uwo murongo dukwiye gukanura tukabona, tukaraba n'inzitizi zawo zikaba arivyo duca kure, hanyuma tugakomeza ubumwe bw'abarundi, tugatera intambwe tugana ku Burundi twipfuza. Murakoze. Ego ngendera ko ndanagushimira ko nawe watwitavye, kandi nizere ko no mu biganiro biri imbere kandi mpuzo twemerera mukaduha kanya mukabana natwe. Murakoze cyane kudutumira, no hanyuma ni haba hariho ikindi ciyumviro mubona ko noronka ico ntereramwo, ndahari, muze mu mwanya, muze mu ntumire, muze mu mpamagare. Ntaco namenye no kwigumizamo, nta nico nifuza kwigungirako no gusabikanya, tugasangira ivyumviro n'abarundi kazi,
aho batumbiye hose mu mpande zine z'isi. Murakoze cyane. ngire ntibayibayi bayima cakubere ngire ntibayibayi ya murakoze bo je ikibazo nashaka kubaza muganga ni ikibazo kijanye n'izi njyane zabaye ibintu bya Murumbya na Casablanca kuko kigaragara cyo abajyanye nyuma bari abantu bari muri fondateri y'umugambwe y'Iprona kandi imbere urabona ko bari babanye neza Rwagasore gihari. Ndiko ndibaza kuko urabona ko Rwagasore yagwanije intwaro y'abazungu cyane bituma binamuviramwo n'urupfu. Ese nyuma ntaho umukoroni canke umuzungu ashobora kuba kubera ko Rwagasore ataragihari ashobora kuba yarihisha inyuma cyane kugira ngo abarundi dukomeze tujyana konzi kenshi mu intwaro zo muri Afrika kenshi dukunda kuzira icyo kintu. Murakoze. Urakoze Roma, ibyo ntivyobura kandi barabikomeje kuko hariho n'ibyanditswe tusoma tukabona yuko ahanini aho abambere abo bari bashize imbere yari PDC nababwiye muri Front Commun, abazi ubwa kabiri yari PP ya Albert Moss. Albert Moss yari yishe wenyene kuko atasinze Iprona, ariko muri leta y'ababirigi yatwara muri ico gihe no kuvuga gouverneur general na resident bakomeje bafasha uwo mugambwe PP kugira ngo ukomere kuko wari ufise n'abashinga amateka muri 61 62 63 bari bafise n'amasendika bari bashinze bita les syndicats chrétiens. Syndicats chrétiens zari zafashije cyane PDC, aho rero abakuru ba PDC bapfiriye baca bakomeza bafasha PP kuko babona yuko ari bo boshobora gukoresha kugira ngo bagume batsimbataye mu Rwanda no mu Burundi. Rero ntibyatangaje yuko baguma bakokeza bafasha yuko abo bise abahutu ari bo bokomera muri politike y'u Burundi muri ico gihe. Twababwiye yuko n'ibijanye na Casablanca na Murumbya ayandi mazina bashira imbere, bamwe bavuga ati n'aba progressiste bari bagwanya imperialisme, abandi bakabita abamodere bashobora kumvikana n'abazungu. Rero intumbero rero yo kuvuga ati turi nonarinye ntiyabafashije cyane, baciye baguma bitwa abakomunista, naho na Rwagasore n'abamukurikira bavuga ati twebwe ntabwo turi abakomunista, twifuza yuko twogira imigenderanire myiza n'abandi bose. Rero aho dufashe n'ibyabaye muri Gitugutu 65, hari inyandiko zimwe twasomye zerekana yuko harabaye ikibazo ku kungene ababirigi batafashije abo bagize gushaka gutembagaza leta no kwica umwami muri 65. Ivyo vyabaye kubera iki? Kuko ababirigi muri Nations Unies hariho abari batanguye kubagiriza yuko bo bashaka kugira nk'ivyo bagize mu Rwanda muri 59. Hama rero barahesha barasubira inyuma. Mu biganiro biherutse nari nababwiye yuko uwitwa Verwayene niyo yatwara igisoda cy'u Burundi, bo kwibaza bati mbe ni kubera iki atakoze nk'uko wa musoda w'umubirigi yitwa Logiste yakoze muri 59. Igituma atabikoze ni uko ubwa mbere muri politike y'ababirigi bari bafise pression yo muri Nations Unies ntibakore nk'ibyo bakoze mu Rwanda. Hama rero baratuza abari bagize ijya coup d'etat, atari ukuvuga ko bakunda abatutsi canke bakunda abahutu, oya, ibyo nituze tuvyikuremo rwose. Baraba aho amaintere yabo ari, akaba ariho bashira ingufu.
ntituze rero turihenda ko ngarutse ko n'ubwa mbere navuze abatanguye guhunga i Burundi n'abari muri PDC cyane cyane abatari bari muri PDC nibo birukanywe no mu buzi bwa leta hajya ntibakunda kubakira bitwa abamenja bitwa abana b'abamenja ibyo byose nabo nyine barabibayemo ibyo turabizi cyane ni ukuza turabivuga tubishimikira ahari intere y'abazungu niho baja atakuvuga ngo dukunda abatare dukunda abahutu dukunda abatutsi oya namba ntituze tubyihende ko ni naho vyotuma dusubira kugaruka ku karanga kacu k'abarundi katosekaye kuko umuzungu yazanye virus tutarashobora kwikuramo. Murakoze. Ego cyane Dr. urakoze kuri uwo muco uduhaye, reka kandi ngendere ko ndabasezera kuko amasaha aturega, nizere kandi ko no mu misi mu bindi biganiro biri imbere muzotwitaba muzoza mutuzaniye kandi n'izindi nyigisho nziza cyane zubaka zimurura abarundi. Urakoze cyane Frank, murakoze kuza muradutumira muri ibi biganiro, turizeye koko abarundi baza barumviriza bagatahura yuko abarundi batanguye gusambura nabo nyene bakurikije ivyo bonse mu bakoroni, yaba bakurikiza ivyo bonse mu barundi nk'uko abantu 15 bari babifashe Rwagasore akihari, nukuri ubu ntangorane tuba tugifise. Iyumvire bajya 15 n'abandi 70 iyo badacanamo bibaza yuko Burundi tuzaba tugeze kure. Rero nitugaruke ku ntumbero ya mbere yabo bantu 15 barongoye abandi 70 kugira ngo Burundi bwikukire. Tugaruke kuri iyo ntumbero, tuyige neza, tuyinonosore, tubone ideologie ya Rwagasore yari nationalisme, dushira imbere koko Burundi, abarundi, ivyo bindi ataho bifise bihagaze tuvyibagire, tubigwize n'ubusa, ntitukomeze gushira imbere ubuhutu n'ubututsi vyubatswe n'umukoroni, kandi tuzi ubuhutu n'ubututsi bwa kera abarundi bacikukiye bagifise intwaro y'ubwami ico vyasigura turakizi. Kiratandukanye cyane n'ico umuzungu yazanye, kuko yazanye abicishije ku bijanye n'amarase, ngo bamwe n'abahamite abandi n'ababantu. Ibyo bintu tutari muri byo namba, kandi ari ububeshi gusa. Tumenye yuko turiko turicana ku bubeshi bw'abakoroni, tuvyikuremo, turabe koko intumbero aho tugeze n'iterambere, umwe wese yerekana icyo amariye igihugu, baze bamuhamagare ku byo ashoboye kumarira igihugu, atari uko barinze kuraba ibi vy'amoko bitafise aho bihagaze. Murakoze. Ndagushimiye cyane Romain ku mwanya wafashe kugira uze kudufasha gutegura kino kiganiro, kandi nizere ko no mu misi iri imbere uzogaruka ukadufasha. Ego murakoze cyane Frank, kandi ndanashimiye nabaza gukurikira kino kiganiro. N'ukuri ni ikiganiro cyiza, nimwasubira kumpamagara nzoza ndababarize nkaho bariho bari, kuko iyo turiko turabaza tuba tubaza twibariza tunababariza. Murakoze. Ego cyane, mu ntango y'ikiganiro datanguye tuvuga ubuntu twarazwe n'abasokuru budutegeka ukubaha no kugira ubuntu ku kiremwa muntu cyose, kuko dusangiye ubuntu. Ntazibana zitakomana amahembe, ariko ico dupfana kiruta ico dupfa. Twadukwiye kwima amatwi inyigisho mbi duhabwa. Bagiye muri Morombia no muri Casablanca baharuwe kurushi, ariko ingaruka z'ibyiyumviro bibi bazanye bateye mu Burundi byatumye abantu isinzi basiga ubuzima, abandi babayeho nabi. Tubayeho turerekana kugira ngo tutizerana.
nibaza yuko twoha agaciro ico dupfana turabarundi tuba ku Burundi bumwe tuvuga ururimi rumwe kandi twonse rimwe. Frank Espoir Ndizeye nariko ndabashikiriza kino kiganiro ndabashimiye shimira no ariko aradufasha muhimbwa bw'ivyuma Yves nkabibutsa yuko mufise ico mubaza canke muterera muri kino kiganiro mwo twandikira ku murongo wacu wa WhatsApp akamenyetso ko guteranya 358 46 89 67 mukeneye gukurikirana bino biganiro kuri West3 akaburungu itorero akaburungu.org no kuri YouTube itorero Burundi. Mugire ibihe byiza tuzosubira ku munsi wa mbere uza ndabikebanuye. Tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze kurikirana ikiganiro Tahura akahise wubake ibirama mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye mariko nagutwayike warampemukiye mariko uri njyajya warampemukiye mariko namugufise warampemukiye we wanteje akaranda warampemukiye mariko unteze intambara iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Magazine.